Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Muri studio za RPA turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 12 Kigarama umwaka wa 2024 cuti namwakunze muri kwa dukurikira mbaje kwaramutsa nonga nabaye kaze muri ano makuru ndabutse yuko RPA mudukurikira muciye ku buhinga ngurukano bamenyi kuri wese 3 akaburungu RPA akaburungu BI ingingo nkuru zigize ano makuru akaba ari zikurikira. Uyu wa 12 Kigarama imyaka 9 irarumanye habaye ubwicanye ku bantu barenga amajana nyuma yaho habaye ibitero ku makambi ya gisirikare mu mwaka wa 2015 mano makuru mwazakurikira bamwe n'abandi mu banyepolitike n'abanyagateka kazina muntu mu kwibuka abishwe. Kuri uyu wa kane senare nkuru ya Moha yashashe mu rubanza rw'itaro Kira Hospital kuvyo leta yagiriza muganga Sahabo bikaba byahindutse na jene murano makuru twabiteguye mu kigabane ako hambere uyu munsi tuzakubayagira kubijanye n'itandukaniro canke isano riri hagati yo gufumura ukubandwa kuroga hamwe no kuraguza mukanya inkuru mwimwe ukwayo. Izi ni biki numvaga yemwe Reka amakuru n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. none Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? Umve basha namwe ngo bituruka kuki? Mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. Intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? Intwaro mbi naho ubona atagisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera Perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire icyo bubikorako. Umugwiza tunga Jackson Simbananiye batazira kirahwata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyuruje imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye avugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. Bibuke ya miliyoni 120 y'amadolari yanyurujwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. Ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonga gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze bisigura ko twamado twagwa nabo tutitoreye. Ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. Erega yemwe inyinshi zova muri twe bw'abanyagihugu. Ndasubiye kubaramutsa nkukomeje kubabwira mu ntango zano makuru imyaka 9 irarumanye habaye ibitero vyakozwe n'abantu batashoboye kumenyekana kuri amwe mu makambi ya gisirikare. Ivyo bitero vyakurikiwe n'igandagurwa ry'amajana y'ugaruka rw'aba mu makartier yiyamirije ikiringo cya gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Emmanuel Niyunge ko arabitwibutsa uko vyagenze. Byose byatanguye ku mugoroba wo kwa 11 Kigarama mwaka 2015 aho ikete ryanditswe na Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare ryahanahanywe ku mihora ngurukana bumenyi. Muri urwo rwandiko uwo mutegetsi wo hejuru mu gisirikare cy'u Burundi yahimiriza abarongoye amakambi ya gisirikare kuguma no kurara mu makambi bajejwe hamwe no kutaja mu karuhuko. Nk'igihe cy'isaha 9 mu bucagucagu bwo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 12 Kigarama habaye ibitero icarimwe
byakozwe n'abantu batashoboye kumenyekana ku ikambi ya Ngagara iri mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ikambi ya Baze Muha n'ikambi ya Isikamu ziri mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Igitero nk'ico kikaba carabaye muri uwo mwanya nyene ku ikambi y'Imujejuru iri muri zone Igenda komine Mugongomanga intara ya Bujumbura. Akaba ari amakamba 5 ivyo bitero vyatumbereye. Bidatevye biciye mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi, umuvugizi wa gisirikare w'ico gihe Gasupari Baratuza yamenyesheje ko abateye bari bafise intumbero yo kwibibirwanisho hamwe no kurekura abanyororo. Araheza atanga icegeranyo c'imfata kibanza c'abagwanyi baharugwa muri 12 bishwe, 20 bahagaritswe hamwe n'inkoho nyinshi n'amasasu byafashwe. Nayo ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi, Baratuza yavuga ko hakomeretse 5. Pariki nkuru ya Republika ku ruhande rwayo biciye ku warayirongoye Valentino Bagorikunda yavuze ko hishwe abagwanyi 79. Ku ruhande rwa leta naho ngo hasiga ubuzima abasirikare 4 hamwe n'abapolisi 4 nyene. Ivyo rero vyaciye biba akaryo keza ku basirikare n'abapolisi, cane cane abacungera umukuru w'igihugu ko gushwara amakaritiye yiyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza. Urwaruka rwinshi rwarahagaritswe rubohwa uw'indege maze rugandagurwa bunyamaswa. Bamwe mu bakenyezi n'abigeme nabo bo muri ayo makaritiye barafashwe ku nguvu. Ku mutaga w'igenekerezo rya 12 Kigarama, ibiziga vyari vyandagaye mu mabarabara yo mu makaritiye ya Nyakabiga, Mutakura, Ngagara na Musaga. Ivyo biziga vyahavuye vyegeranywa bipakirwa imodoka za gipolisi bija guhambwa mu binogo rusangi. Ibintu vyagenze uko kandi ku basore bo mu bwoko bw'abatutsi bafatiwe mu bice vya Mugamba na Igenda, baraheza bagandagurirwa ahitwa mu Kanyunya. Ico gihe Gasupari Baratuza yatangaje ko hishwe abantu 87 mu gihe abo mu mashirahamwe yigenga bo batohoje abantu baharugwa mu majana bagandaguwe, harimo na bamwe mu ntwaramiheto bahoze mu gisirikare ca kera, hamwe rero n'ababuzwe irengero. Mu bamenyekanye ko bari bahagarariye ubwo bwicanyi bw'agashinyaguro twovuga nka Marius Ngendabanka batazira gahomera yararongoye ikambi ya Mujejuru, Dominiko Nyamugaruka yaramutwa brigade idasanzwe ijejwe gucungera inzego BSP mu mfunyapfunyo, umuhisi Darius Ikurakure yararongoye ikambi ya Muzinda, Alexandre Moyenge yarajejwe igipolisi api gicungera umukuru w'igihugu. Tubaye turavugabo. Arakoze mugenzi wacu Emmanuel Niyungeko. Nayo mwishirahamwe The Constellation and Trust ryukiyemwo abarokotse ubwicanyi bwo kuwa 12 Kigarama umwaka wa 2015 riratera ivyatsi ubwicanyi bwakorewe abarundi bizakarengane ico gihe. Mu gishirahamwe bavuga ko babazwa no kubona ubwo bwicanyi bwakozwe n'abategerezwa kubakingira. Dukurikire umwe mu bagize ishirahamwe The Constellation and Trust. Kwizira ry'ishirahamwe Consolation and Trust dufashe kano kanya kugira ngo twibuke urwaruka rw'abarundi rwagandaguwe kwigenekerezo rya 12 Kigarama 2015. Abavukanyi batoyi bacu, bakuru bacu b'inzirakarengane batswe ubuzima nabo bakingiye. Turiyumvira kugwaruka rw'Uburundi rwishwe rw'agashinyaguro bagatabwa mu binogo rusange kugeza n'uyu munsi imiryango yabo itarabafurana iteka. Ntibigeze baronka n'akaryo ko kugandarira ibibondo vyabo. Ntitwibagiye n'abakenyezi n'abigeme bahohotewe, abandi bagashurashuzwa ku nguvu, abandi bagatabwa mu mabohero, abavyeyi bagahekurwa ibibondo vyabo, abakenyezi bakabura abashinga ntahe babo. Nibihe vy'agahinda abarundi batazibagira, naho ababikoze bakiri ku butegetsi. Ntituzigera duhengeshanya na rimwe gusaba ubutungane butunganiriza bose. Ico bomenya nuko abagandaguwe ari batoyi babo, ari bashiki babo kandi bose rimwe. Ikindi bomenya nuko atawuhora ku butegetsi. Tukarangiza dusaba ko hoba iyubahirizwa ry'agateka ka muntu mu Burundi. Tugasaba ko ubutungane bwokora, abakoze amahano bagahanwa n'amategeko, abakorewe ivyaha bagahabwa indishi y'akababaro. Turakeneye ukuri, turakeneye icizere ku Barundi no ku Burundi. Unari rwatavuga rumwe na leta Sefor Arusha ruvuga ko kubona abategetsi bavuga ko abishwe ico gihe bari abateye amakambi ya gisirikare kwari ukwishongora ku miryango yabuze, na ryahabonetse ugaruka rw'imyaka mike rwagandagurwa rusanzwe mu mihana. Icegera c'urongoye Sefor Arusha Rwigemera Jean Bosco yongera ko ubwo bwicanyi bwari bufise ishusho niyo bwicanyi bukorwa mu honyabwoko. Tumukurikire. Urunani Sefor Arusha rubanjije guhoza ukwihanganisha
no kwifatikanya n'ababuze cuzuye intuntu n'agahinda. Ikibabaje gusumba ibindi byose ni ingene inzego za leta zitwa ko zijejwe umutekano kingira abanyagihugu bose arizo zarengeye muri urwo rwaruka ziragandagura. Nuko tudabifitiye uburenganzira bwo kubika izina n'ahandi ho biragaragara ko iciyumviro nyamukuru caranga ubutegetsi muri kiya kiringo mbere n'ubu ntaho cagiye cari cihonyabwoko kubera ko biraye mu rwaruka rw'abatutsi baragandagura ababuze ababo. Ndetse twese turakeneye ubutungane, kandi ubutungane bwigenga budatamikwa ijambo, maze ababitumye n'ababikoze bagakurikiranwa. N'ahandi ho n'ikibi ciyongera mu yandi mabi asa nayo yabaye muri kahise atarashirwa ko umuco neza ngo ababikoze bahanwe n'amategeko. Mu nyuma y'ubwo bwicanyi twarumvise abategetsi bishongora ku maradiyo bemanga ko ari ubutegetsi bwishe ubugwaruka buruziza kugumuka ku kiringo ca gatatu ca perezida Nkurunziza, bubagiriza igitero cabaye ku makambi ya gisirikare, bugasigura ngo umwansi yaguteye n'ibigwanisho ngo nawe ngo ntuheza ngo mutera amashurwe. None isinzi ry'ugwaruka bamwe batashikana n'imyaka 13 babatora mu mazu bakaja kubica abo bari ku rugamba, abo bariko bararasa inzego z'umutekano. Mugihe hoba naho bari bafite ico bagirizwa, ubutungane bwari hehe ko batabashengeje? Mbega leta irihanira? Mbega igihano co gupfa ko tuzi ko cakuweho kuva kera leta ya CNDD FDD yakigarukanye ryari? Reka twizere ko za manza ziri muri sentare mpuzamakungu y'irahe CPI yuko iyo dosiye y'abo bana bagandaguwe irimo, kandi ko vuba bagiye gushengezwa ababikoze, intahe ibakubite mu gahanga. Ukwibuka ku nshuro y'icenda ubwicanyi bwabaye kuwa 11 na 12 Kigarama umwaka wa 2015 nakaje ku mashirahamwe adahanira inyungu za politike mu Burundi ko kwibuka no kunamira abahitanywe n'ubwo bwicanyi nyuma y'igihe kitari gito harindiriwe ubutungane. Umushingwamanza Dieudonné Bashayishize yavuze ko bwayo mashirahamwe agera kuri 19 yasohoye itangazo kuri uno munsi, avuga ko ayo mashirahamwe azobandanya gusaba ubutungane budakumira kandi bwo kuri. Aba mashirahamwe asaba kandi abafasha Burundi kugumiza ijisho kubera mu Burundi. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yigenga mu Burundi yaraye asohoye urwandiko rwasohotse igihe hibukwa imyaka 9 iheze abarundi amajana n'amajana bagandaguwe mu gisagara ca Bujumbura, bagandaguwe n'inzego z'umutekano bafatanije n'imbonerakure mu majoro ya 11 na 12 z'ukwezi kwa Kigarama muri 2015. Nukuvuga rero iryo tangazo twarisohoye kugira ngo dusubire twibuke abarundi amajana n'amajana, bivugwa ko barenga amajana 3 bahitanywe n'ubwo bwicanyi, na cane ko ubutungane bw'u Burundi bwagumye mu gacerere, atabantu barigezera barondegwa ngo babihanirwe. Karakabiro ko kwibutsa ko abo bantu tutazobibagira, tunemerera imiryango ko tuzoguma dusemerera turondera ubutungane bwigenga bwoshobora gutunganiriza abo bantu babuze ababo. Kabaye akaryo kandi ko gusubira gusaba leta ko yobavanura n'ingeso yo kudahana, kuko biboneka yuko ikingiye ikibaba abo bantu babikoze. Tubasaba yuko bogerageza gukorera abarundi bose kugira ngo ntihabe nyagupfana nyagukira, ahubwo abarundi bose bashobore kunywana. Twanasabye kandi ko mu gihe ubutungane bw'u Burundi bwanse gukora ko sentare mpanavyaha mpuzamakungu y'irahe yofasha ikanyarutsa amatohozi maze mu imyaka irenga 7 igasohora imitahe mpuzamakungu yoshobora gutuma abakoze ubwo bwicanyi bafatwa bagashirwa imbere y'ubutungane mpuzamakungu maze bagakubitwa intahe mu gahanga. Twasabye kandi abantu basanzwe bakorana n'u Burundi ko boguma bakurikiranira hafi biba mu gihugu, kuko leta yoyo biboneka
ko naho ibintu mu Burundi bitifashe neza iguma igenda ihumirije iri kwitegura irindi kinamico ry'amatora mu gihe ata umugambi uri kuba umugambi umwe abandi bigizwayo mu gihe kandi n'abatotezwa baguma batotezwa bazira ibyiyumviro byabo. Ni byiza rero yuko Uburundi babugumiza kwijisho bakabufasha kugira ngo ushobore kuva mu bihe bikomeye burimwo. Abandi dutera kamo n'abarundi dusaba yuko boguma bafatanye mu nda bakarondera inzira z'ingene bava mu ngorane zibugarije, ingorane z'ubwicanyi, ingorane z'ubukene, ahubwo tukaraba ingene Uburundi mpetso ya bose bushobora gusubira gusasagara. Ivyo navyo bigategerezwa kuva mu mpinduka izoronderwa n'abarundi bonyene. N'ugwaruka rw'abarundi bahurikiye mu hari mpuzamakungu ugwaruka Mijebe mu funyafunya gifaransa rwagize ico ruvuga kuri uno munsi wo kwibuka ubwicanyi bwakozwe kuwa 12 Kigarama umwaka wa 2015. Ubwicanyi bwatwaye ubuzima bw'ugwaruka rutayiruke. Uyu muhari uvuga ko ubutegetsi bw'umugambi CNDD-FDD butokwicara bwibaza ko amabi yakorewe abarundi azibagirwa bigaheruko. Kiki Daniel Ngendakumana avugira Mijebe anatera kamo ugwaruka rw'imonerakure rukoreshwa mu mabi atandukanye kuva ikuzimu rukaja ibuntu ngo kuko ingaruka zizogaruka kuri bwo. Dukurikire Kiki Daniel Ngendakumana ni umuvugizi w'umuhari mpuzamakungu ugwaruka Mijebe. Ingenekerezo nk'iri mu mwaka wa 2015 abarundi twazindukanye akababaro kadasanzwe, abavyeyi barahekuwe, ugwaruka, imikangara, imiyabaga, abana bari kuba bariko barubaka Uburundi bw'uno munsi n'ubwejo hazoza baragandagura rw'agashinyaguro, bicwa n'abotegereje kubakingira. Abavyeyi n'abavukanyi babo haciye imyaka 9 yose atagakuru kaho bashizwe ngo babashingurana iteka. Nta butungane bwakoze ngo abaduhekuye babibazwe bakubitwe intahe mu gahanga. Kuri ubwo rero umuhari mpuzamakungu w'abarundi ubwa mbere urahojeje ababuze ababo, ubasavye bihangane nta mvura idahita. Ubwa kabiri urateye akamo abategetsi bahagarike iyo ngendo batoranye kuva bakiri mw'ishamba. Ibibukije ko ikigongo c'ikivunga bahawe ngo bave mw'ishamba kigarukira ku mabi yakozwe imbere y'ibihumbi 2008, nayo ubu bubisha bakoze ntibuzokwijana, intani yafata ijambo bazobibazwa. Bwa gatatu urateye akamo ugwaruka rugikoreshwa nk'umubisha nk'ubwo ko bokwikebuka bakava ubuzima bakaja ibuntu bavandure navyo kuko ingaruka nibo zizogarukako. Ubwa kane umuhari mpuzamakungu ugwaruka rw'abarundi Mijebe wisunze iryavumerewe na Pierre Corneille ngo nta kidashobokera uhabuza iteka ry'umuvyeyi wiwe, urateye intege abarundi bose atako batagira ngo iyi ntwaro y'agahotoro yikora mu nda ngo ituge bubakanu, gutyo tubeho dutekaniwe kiremwa muntu ahabwa iteka n'itekana bereye. Nibwo buntu twarazwe na sogokuru na ntare rugamba na mwezi kisabo na ntarushatse icambara ntama batwitangiye imbere. RPA turabandanya n'amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'ubutungane. Kuri wa kane mu ntara ya Ruyigi sentare nkuru ya Muha yashashe mu rubanza rw'ibitaro Kira Hospital. Ikibonekeje muri urwo rubanza akaba ari uko rutagiye koroha kuko ivyo leta yagiriza muganga Sahabo Christophe vyahindutse uyu munsi. Ivyo bamwe n'abandi babona ko ari remenanya rigamije kudindiza urwo rubanza. Ino nkuru twateguriwe na Josiane Muzaneza. Urubanza rwa muganga Christophe Sahabo rushobora gufata iyindi ntumbero ishobora gutuma rugorana gucika. Mu ntara y'ICS yabereye kuri uyu wa kane mu ntara ya Ruyigi aho muganga Sahabo amaze imyaka 2 afungiwe, abashingwamanza ba leta baje bamwagiriza ibintu muganga Sahabo avuga ko ari ubwa mbere yumvise, mu gihe muganga Sahabo yari yiteze ko aburanywa yisunzwe ibiharuro biri mu vyegeranyo vy'ibitarukira hamwe ivyegeranyo vyakozwe n'abahinga batandukanye. Uditse mu rurimi rw'igifaransa, abo bashingwamanza baje bamwagiriza gukoresha inyandiko z'amagendo, eka bongeye ngo banamubaza
izina ry'umuntu yitwa Ndayikengurukiye bivugwa ko yoba yarafashije Sahabo gukoresha nyampapuro z'amagendo. Kuri ivyo byose muganga Sahabo yavuze ko atangaye kubera ivy'izo nyandiko z'amagendo hamwe n'iyo zina ari ubwa mbere avyumvise. Muganga Sahabo akabona ahubwo ko ivyo bishobora kuba ari impapuro z'impimbano zakozwe n'iperereza rivuga ko ari izo ryasatse mu biro vyiwe. Abari muri urwo rubanza bakabona ko hatanguye kujamwo amaremenanya, ivy'urwo rubanza bizogorana cyane. Arakoze na Josiane Muzaneza naye mu gitaka kijanye n'agateka ka zina muntu. Abantu bagera kuri 5 barishwe mu ndwi iheze mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ivyo tubisanga mu cegeranyo umuhari iteka wa musohora burindwi cerekana uko bijanye n'agateka ka zina muntu mu Burundi vyifashe. Muri ico cegeranyo kandi rigiteka yanavuga no kuyandi mabi yakorewe abanyagihugu. Dukurikire Egide Havuyaremye aje kumenyesha amakuru mu muhari iteka. Umuhari uharanira agateka ka zina muntu iteka wasohoye icegeranyo wama usohora burindwi cerekeye uko agateka ka zina muntu kifashe mu Burundi cyo kuva ku igenekerezo rya 2 gushika ku igenekerezo rya 8 Kigarama mu mwaka turimwo. Muri ico cegeranyo dusangamwo ibintu bibiri bikuru. Ibijanye n'umutekano, abantu bagera kuri 5 nibo bamenyekanye ko bishwe, 4 muri bo bakaba batowe ari ibiziga. Abantu 2 baranyurujwe barabugwa irengero. Umuntu umwe yarakorewe amabi afatiye ku gitsina, umuntu umwe yaraborejwe igufa, n'abantu 2 bahagaritswe bidaciye mu mategeko. Muje n'umutekano nyene umuhari iteka ucirije muri ico cegeranyo uragaruka kwigaruka ry'imigwi y'abagwanyi FLN na FDLR muri komine Mabayi intara ya Cibitoke. Ico cegeranyo kirerekana uruhara rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca mu gukorana n'iyo migwi biciye mu rudandazwa rw'ubutare w'inzahabu na coltan. Mu bijanye na politike, ico cegeranyo kiragaruka ku kirangamisi c'amatora yo muri Ruheshi mu mwaka wa 2025 n'itangazo ry'inama nkuru y'abasenyeri mu Burundi aho bagarutse ku mpungenge bafise kwihonyangwa ry'agateka ka zina muntu mu Burundi. Baragarutse ku bijanye n'iduka ry'ibiciro bagasaba leta ko yokubahiriza agateka ka zina muntu. Umuhari iteka ukaba uhereza ico cegeranyo ugize icyo usavye abo bose bogira ico bafashije kugira agateka ka zina muntu kubahirizwe mu Burundi. Hari mu nzi y'umurundi yari sanzwe iba mu ikambi y'Inyarugusu aho ni mu gihugu ca Tanzania irutse kwitaba Imana bitewe nuko yakiriwe nabi ku ivuriro ryaho muri yo kambi. Impunzi zo muri yo kambi zivuga ko atari rya mbere ibisa nk'ivyo bibashikira kandi abarongoye ikambi barorera. Ari nako zisaba zishimitse ko uko gufatwa nabi byohagarara. Ido nido na Walter Kwizera. Uwo murundi w'impunzi wo mu ikambi ya Nyarugusu aheruka kubura ubuzima yitwa Speciose Nizigiyimana. Nkuko bishikirizwa na bagenzi we bo muri iyo kambi, nyakwigendera yarasanzwe amaze igihe yibungenze. Niko kwitura ivuriro ry'ishira hamwe Red Cross ryaho mu ikambi y'Inyarugusu kuri uyu w'Imana uheze risanzwe ryitaha nini impunzi z'abanyekongo. Ariko rero bitewe no kwakirwa nabi vyakorewe uwo muvyeyi mu kumwaka uburyo imbere y'ukuvurwa vyarangiye hasize ubuzima nkuko vyiganwa n'ababanyi biwe. Turatabaze yemwe ni kuri mu nkambi Nyarugusu ibintu ntibimeze neza no kuri twebwe impunzi turahangayitse cyane. Iyo abantu batwara mu gikomane bavuye muri nego b'abarundi ni kuvuga bagiye gukorwa kuvuga suko bakirwa nka neza. Ikimenyamenya n'uyu mukenyezi batwaye avuye mu zone y'icumi batwaye kugira bamuhaye risero yo kuza gukorwa yakirwa n'ishirahamwe Red Cross kore yitwa Nizigiyimana Speciose avyaye rimwe gusa haba yaba mw'izone y'icenda yapfanye inda mu nda kubwo kwakwa amafaranga. Bamwaka amafaranga abatayafise umuryango ubonekana ko ata amafaranga bafise asacikana ku munsi wa mbere igihe cy'isaha 4. Ikibabaje kurusha kubw'impunzi z'abarundi zabo mu ikambi y'Inyarugusu nuko atari rya mbere zifatwa nabi muri iyo kambi. Turafise n'abandi benshi baza batubwira ivyo bibazo babasinyagurira ngo sana amahera batanga amahera umarakombe mupfe. Rero ico kintu n'ukuri cakwimonogoje cane. Ni ukuvuga turasaba dushimitse cyane kugira ngo bikunde dutabaza ni ukuri impunzi zifashwe nabi, impunzi z'abarundi zirafashwe nabi cyane.
bimwe biteye ubwoba kabisa ni hamwe tubuze tuburyo tuvanye tuja ubundi bwobwo twamerewe nabi cane. Mu kababaro kenshi izo mpunzi zisaba HCR na leta ya Tanzania kuzifata nk'izindi mpunzi kandi hakanaronderwa abafashe nabi uwo muvyeyi kugeza aho yitaba Imana bakabihanirwa. RPA ntiturashobora kuronka abategetsi ba Tanzania kugira bagire ico bashikirije kuri ico kibazo. Arakoze na Wapfe Kwizera. Mukanya twananiza amakuru twateguriye mu gisata kijanye n'intwaro ibereye. Igisata cy'amakori hamwe na banki nkuru y'igihugu biri mu bisata bibangamiwe n'igiturire kubwishira hamwe Transparency International. Mu cegeranyo cyaryo igishira hamwe iranavugamwo n'ibijanye n'urudandazwa rw'amagendo. Idonido na Emile Nibasumba. Igiturire kumbibe harimo ibisata byo gutoza amakori n'amatagisi biri mu bituma aho kumbibe hakorerwa urudandazwa rw'amagendo rutuma hinjira ibigwanisho hamwe n'ibindi bidandazwa by'amagendo kubw'amashira hamwe Transparency International na Anti-Corruption Resource Center. Ayo mashira hamwe avuga ko ibidandazwa by'amagendo byinjira cyane mu gihugu cy'u Burundi ari imiti. Hari ibindi bidandazwa bisohoka igihugu bikaja mu bihugu bibanyi. Kubw'ico cegeranyo gitanga karorero k'isukari, amafanta hamwe n'inzoga. Ubwo rudandazwa ngo rukorwa n'indongozi ziri mu mugambwe uri ku butegetsi. Yishimika igicegeranyo c'ikigo kiraba ivy'ubutunzi Observatory of Economic Complexity, amashira hamwe Transparency International na Anti-Corruption Resource Center avuga ko mu bihumbi 2022 Uburundi bwari mu kibanza c'ijana na 90 ku isi mu bijanye no gushora hanze ibidandazwa. Mu bijanye no kugurira hanze ibidandazwa naho bwari ubwijana na 79. Ivyo ngo vyerekana ko Burundi bukiri inyuma mu bijanye n'urudandazwa mpuzamakungu biturutse rimwe rimwe ku giturire cibonekeza mu bisata vyo gutoza amakori n'amatagisi hamwe no mu gisata c'ubudandaji. Ayo mashira hamwe avuga kandi ko banki nkuru y'igihugu itunganya naba amafaranga bigatuma amafaranga y'agaciro atavunjwa kumwe ku masoko. Ayo mashira hamwe avuga ko banki nkuru y'igihugu itigenga kubera ko ihabwa amategeko n'umukuru w'igihugu kubijanye n'itunganywa ry'amafaranga y'agaciro. Ivyo ngo bituma amashira hamwe y'indongozi ziri mu mugambi uri ku butegetsi yoroherezwa mu guhabwa ayo mafaranga y'agaciro kandi ku giciro gito. Abandi nabo banki nkuru y'igihugu ikayabima. Ivyo ngo bituma hari igihengeri mu bijanye no guhiganwa kw'izo mpande zibiri, ubutunzi bw'igihugu nabwo bugahungabana. Arakoze na Emile Nibasumba. Amakuru ya RPA yakurikiye muciye ku buhinga ngurukana umenyi kuri 3 akaburungu RPA akaburungu UBI. Uyu ni wa mwanya wahariwe ikiganiro ako hambere. Uyu munsi tukaza kuba yagira kubijanye n'itandukaniro hamwe n'isano riri hagati yo gufumura, ukubandwa, ukuroga hamwe no kuraguza. Iganiro mukaba magiteguriwe na Josiane Mozaneza. Ikiganiro cyakahise amayagwa n'imigibo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hantu mugishikiriza n'abamenyesha makuru ba RPA n'imisi yose ya kane. Mu biganiro biheruka twarabayagiye ku bijanye no gusenga kw'abaho hambere, aho mwumvise ko baca kuri kiranga ngo abakandire. Uyu nawe yabwirizwa kuba yarabanzwe. Ukubandwa nako mukaba mwarumvise ko gufise imigenzo n'imigigwa byajana. Nkuko mwana bikurikiranye mwarumvise ko kubandwa kwagendana no kurabuza, ugupfumura ndetse hakaba hari n'ibikorwa biti bya sekibi wasanga bisa nkaho byari bigamije kugirira n'aba abantu ibyo twakwita uburozi muri rusange. Mbega none ukuroga, ugupfumura be no kuraguza byoba bifitaniye isano irihe no kubandwa? Hoba hariho aho bitandukaniye? Ibi ni navyo tugira ngo tuganire ku uyu munsi tubifashijwemo n'umutumire wacu umukurambere Rukundo William. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Muzaneza Josiane, ndabaramutse nongere ndabaye n'ikaze muri iki kiganiro.
ndasubiye kubaramutsa nk'uko mwavyumvise mu ntangamarahara uyu munsi tuganira ku itandukaniro canke isano riri hagati y'ukuraguza ugupfumura ukuroga hamwe no kubandwa nk'uko rero umukurambere Rukundo William agira ngo abitwiganire mu by'ukuri kuraguza gupfumura be no kubandwa ngo ayo majambo uko ari atatu yose arafise aho ahurira kuko igikorwa kimwe cose kigenda gihamagara ikindi na cyane cyane ko bigaruka ku mugirwa wo kubandwa. Kuraguza gupfumura no kubandwa ayo majambo nyene yariho yarakoreshwa kandi mu by'ukuri afitanye isano kugira ngo umuntu aragure yaba yarabanzwe kugira umuntu apfumure yaba yaratiwe ubupfumu burya kuraguza waraguza ku mupfumu burya gupfumura hapfumura uragura burya kubandwa hategerezwa kuba ubabandisha yaba ari umupfumu yaba ari umenyereye ibintu ibi byo kuraguza rero ko ari amajambo atatu kuraguza gupfumura no kubandwa icahegwa ko ca mbere kwari ukubandwa ntiwashobora kwatiga ubupfumu ngo ubu wo kuragura utabanzwe mugabo kuraguza hoho abaraguza ntibyari ngombwa ngo babe barabanzwe n'ubutabanzwe yaraja kuraguza hanyuma gupfumura buryo uwo bita umupfumu niwe baja kuraguzako uyu rero kugira yatigwa ibintu by'ubupfumu ntiyashobora kwatiga ubupfumu atabanje kubandwa aya majambo rero uko ari atatu arafitaniye isano kuko kimwe kimwe cyose gifise ico gikora umugabo kikaba cuzuzanya n'ikindi urumva yuko uwuraguza aja kuraguza ku mupfumu umupfumu nawe kugira yatiga ubupfumu yategezwa kuba yarabanzwe urumva rero kuraguza gupfumura kubandwa ni ibintu bitatu mugabo byubatse ikintu kimwe ayo majambo rero arafitaniye isano urumva ko ari igikorwa kimwe gikwega ikindi ababikora baba arababanzwe uretse kuraguza hatarinda kuraguza uwabanzwe n'utabanzwe yaraca kuraguza nuko muri make aya majambo yose aruzuzanya kuragura wabura umupfumu kuraguza waja kuraguza ku mupfumu umupfumu yategerezwa kuba yarabanzwe iryo niryo sano rero aya majambo ko ari atatu afitaniye. Iruhande y'iyo myuga yose hariho uwuzi urengeje mu bubi uwo nawo ni umwuga wo kuroga umwuga atakindi ubugamije atari ukwica mbega none ukuroga mu by'ukuri ni iki umurozi yoba ahuriye hehe n'umupfumu n'ubu nyene iyi shu tuyihabwa n'umukurambere Rukundo William aho nk'uko muza kuvyumva abo bantu bose guko ari babiri bafise aho bahurira naho mu by'ukuri ibikorwa bakora bitandukanye cyane. Burya rero biragoye gutandukanya umurozi n'umupfumu mugabo mu mvugo itomoye burya umurozi arukwiwe umupfumu nawe akabukwiwe mugabo nk'uko kuraguza no gupfumura no kubandwa byubakana no kuroga no gupfumura nabyo nyine birafitaniye isano kubera umurozi arashobora kukuroga umupfumu akakuvura kandi burya umuntu ashobora kuvura no kuroga abashobora kuroga ndaguha akarorero ijya miti muganga atanga ashatse kukwica arafise ingene yo kubwira kuyifata ikakwica kubera sinibaza yuko ufashe nka kinine muganga yakwandikiye kire imwe akakubwira ngo umire ibinini bitatu ufashe nka kinine zitanu ukazimirira rimwe ukazimira mu gitondo saa sita ukamira izindi zitanu no ku mugoroba ukamira izindi zitanu je ndibaza ko utobora gupfa rero uwuvura abashoboye no kwica mugabo hariho abantu baroga abo bita abarogesha ibitega mwene abo biragoye yuko bakoroga hama ngo bakuvure uno munsi hariho abo usanga bavuga ngo babaroze ibitega amageza amahembe amabuye ugasanga umuntu yarabyimbye akaboko arajenjekereye mugabo ngo agiye ku muntu kwikuza amabuye kandi ayo mabuye ni uburozi urumva mfatiye kuri ibyo bimenyetso abaroga n'ubu baracariho abaroga n'ubu baracariho hariho abaroga hakaba n'abatangishano byose ni uburozi kwaba kuroga kwaba gutanga ikintu cyose gituma umuntu apfa genda gifata nk'uburozi ati none abarozi n'abapfumu batandukaniye
nk'uko kuraguza gupfumura no kubandwa bifitanye isano, niko no kuvura no kuroga no gupfumura bifitaniye isano. Byose biruzuzanya kuko umurozi araroga, umupfumu akavura. N'ubu ikiganiro nako hambere nk'uko mwavyumvise turiko tuganira ku bijanye n'isano be n'itandukaniro riri hagati y'amajambo ane, ni ukuvuga ukuraguza, ugupfumura, ukubandwa hamwe no kuruga. Mwumvise ko iyo ari imigirwa yari ikaze cyane aho hambere hahise, uravye ukugene basokuru babihurumbira bakanabiha agaciro kanini. Mutebega none muri iki gihe ca none bishoboka ariko bikimeze muri kino kinjana, hoba hakiriho koko abarundi babandwa? Umutumire wacu Rukundo William aremeza adakekeranya ko n'ubu abarundi bakibandwa naho bitagikorwa nkaho hambere. Mu by'ukuri aho hambere kubandwa kwabo barakovya, yakogwa ijoro, hakaba hari inzoga nyinshi, hakaba hari indya nyinshi. Uyu munsi rero ndakubwiye ngo barabandwa kandi bakabandwa nk'uko babikora aho hambere, nibaza ko bitoba bigikunda, kuko aho hambere baba bafise amasaka menshi, bakenga intango nyinshi z'impeke, bari bagifite ibitoke byinshi. N'ibi bintu byo guhahamira amafaranga nta byari bihari ngo kumbure bahamire ibyo bakura mu bitoke, kwari gutarika no kunywa gusa. Urumva rero ntibyo babyoroshe mvuze yuko uyu munsi muri iyi myaka byoba bigikorwa nko mu myaka yahera. Oya, ubu niyo babikora, ababikora bo bariho nibyo mugabo, mwibaza ko ababikora ubu babikora nko kumara umuziro, nko guhamura, cyangwa ari twa tuntu tudafashe, kubera yuko barya abantu bose mubona bama bavuga ngo bavuza imiti kama, benshi baba arabara abapfumu. Urabona ubu ibintu byose barabicuritse, babyita ibya kijambere, ibintu byose babikora mu buryo bwa kijambere. Warumva bari abantu bamamaza ngo imiti ngo ivura guhasima, ngo kansere, ngo ibiki n'ibiki. Biriya bintu byose kera nibyo byakoreshwa muri ibi bintu byo kubandwa, byo kuraguza, byo gupfumura, niyo miti batanga. Uyu munsi rero ibintu barabicuritse bavyita ibya kijambere, kandi ari bya bindi bya kera. Bahinduye uburyo babikoramo mugabo n'ubu barabikora. Ababandwa rero n'ubu bariho, barabandwa mugabo baragabanutse, si benshi nk'abaho hambere, kandi bagabanutse kubera yuko amikoro y'abaho hambere siyo mikoro y'abubu. Ubu n'ubikoze abikora kumbure kubwo guheza umuzaza, kubwo guhamura, kuko hariho imiryango myinshi n'umukobwa waho atashobora gukobwa, atarabandwa, bataramubandisha, atarakwitwa icyuhagiro. Abo bantu rero n'ubu bariho bakigendera muri ibyo bintazi. Naho amadini yagwiriye akigisha abantu iby'ubukristo, n'uno munsi hariho abantu bakigenda gusenga bambaye ibiheko. N'uno munsi hariho abantu bakijya mu mayirabiro, batembera mu mayirabiro, ugasanga nk'umutsima w'ibigori canke w'amasaka, bakunda gukoresha umutsima w'amasaka canke w'uburo, ugasanga n'ifumba y'umuriro babishize nk'ahantu mu mayirabiri. Twe nk'abakera tubizi duca tumenya ko abari abantu bari baje kumara wa mugigwa ukubandwa kugira ngo bikingire, canke kugira ngo ibyo basaba kiranga abibahe. Ibyo nibyo bigaragaza yuko n'ubu kubandwa biracariho. Wanashaka uganiriye n'abantu bo mu bantu bakunda kubeshera ngo n'abaterambere bo mu bwoko bw'abatwa, urashobora kugenda nk'aho babumba, ugasanga barabumvye inkono ya bigombo canke inkono y'iminwe ibiri, kandi mwene iyo ntishobora kubumbwa atawayigize komande, kuko ari ukuyibumba gutyo gusa agashira ku isoko ntawoyigura. Ibyo babikora ari uko bahawe komande. Bumva rizo nkono nimba zikigirwa komande mu batwa bazibumba, ni ukuvuga ko no kubandwa biracakorwa. Nino ngafite namwe bakunze ba RPA, urukurikirane rw'ibiganiro bibayagira ku bijanye no gusenga kw'abaho hambere hamwe n'imigirwa be n'imigenzo vyajana ruciye rugarukira. Twizere ko mwahigiye bitari bike, ngabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikira, ariko nkashimira bimwe vuye ku mutima umutumire wacu Rukundo William yadufashije kuremesha bino biganiro byose. Muza neza Josiane mwari kumwe kuri mikro, ndabike banuye ndabipfuza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho gutaha. Ako hambere imigenzo amayago n'imigigo yabo hambere tubiragara. Ako hambere Izi ni ibiki numvaga yemwe
reka reka makurata n'agahinda gusa mu bisata byose n'amarira n'imyidogo biharangwa. none Kapitori nawe ivyo bituruka kuki? umve basha namwe ngo bituruka kuki? mwene mwumva ko biterwa n'intwaro mbi. intwaro mbi no kuvuga iki Gasaruvato? intwaro mbi naho ubona ata gisata na kimwe gikora cisunza amategeko bituma igihugu gihungabana mu bisata byose. Makura hajya wumva bavuga ko nyakwigendera perezida Nkurunziza yagandaguwe ahawe isumu n'abamusubiriye ubutungane ntibugire icyo bubikorako. Umugwizatunga Jackson Simbananiye batazira kirawata akagandagurwa kakaba kamizwe n'ingoma n'uruhara yagize mu rugamba rwa CNDD-FDD. umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfunzwa ziriki. Muganga Christophe Sahabo amaze imyaka 2 mu munyororo atarubanza rumwagira azira umunoho wakagwi k'abategetsi. Ivyo byose bituma ata muntu n'umwe asubira kwizera ubutungane. Emwe sivyo gusa warumvise bavuga rugomero rwo ku mpanda rwanyuze imiliyaridi 54 zari kugubaka zikagabugwa n'akagwi k'abategetsi. umukuru w'igihugu ndayishimiye yavugwamwo bikarangira hagaritse amatoza kuri iyo dosi. bibuke ya mamiliyoni 120 y'amadolari yanyuruzwe n'ishiramwe Prestige mu rudandazwa rw'ibitoro havugwamwo n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline. ubusuma mu gisata c'ubutare ivyo byose bituma haza ubukene, ubushomeri, ubukene bw'imiti, tutibagiye icikagurika ry'umuyaga nkuba, ubukene bw'amazi, isukari, igitoro coco. Emwe twarumiwe. Yo ndatahuye bayo ivyo byose bigasonge gusibe n'ubusuma bwama bwibonekeza igihe cyose amatora ageze. bisigura ko twama dutwagwa nabo tutitore. ubu rero ndabonye igituma ibi byose bitigera bitorerwa umuti. erega yemwe inyishu izova muri twebwe abanyagihugu. ngaho cyusozera ko amakuru twari twateguriye yo kuri uyu wa kane. nkabashimiye mwese mwateza abiri ano makuru, nkashimira bagenzanje umwe wese kuki yafashije kuri mikro mukaba muri kumwe na Yaveni Uhire nkaba ndabatezeye.